Simbizi wasema vumba umunyoni imbonera kure yiyemera igiswi c'inkona n'ama video kuri stage baramwankira. Abantu rero bakeneye kumenya abo bamwankiye ngo ni a big one influence. Kiriku yaraberewe, Fernando yaraberewe, Kidumu Kibido yaraberewe, Vishulo bose bari baberewe. Hari hakubereye kandi ikintu cyitwa ivyana. Aho rero ivyana urakoroka. Abatatse Simbizi bamubuza gufata ama video Kiriku ariko araririmba. Ni bande ko tubona atari n'aba bodyguard. Akantu abantu batigeze bamenya gato kuri Simbizi ndazi nayo nyene azoza kukavugira nga. Simbizi muri hari igitega muri mbonera kure day. Muri mbonera kure day. Umujama yaragiye araryama. Arasinzira. Agiye kuryama. Gusa icyensi yiwe ahantu yafashe hotel. Ahantu yafashe hotel hari impande ya stade ingoma aja kwikangura son excellence n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza dukunda yamaze gushika mu kibanza kibaze kwanza iyo insonite Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr. Vibe. Ahuye n'uwo bita Mr. Coach umudasinzira kiba kigoye cyane kugira dusinzire ngo turyame ngo itiro kabisa ngo tugohe kiba bigoye sana. Abakunzi bacu bataragira bataradukurikirana canke batarakora subscribe. Yes, bakunzi ba Gatech nitwari bwahurire ku kiganiro ubona tugiye kuzana mbene exclusive international news. Twahuye muce mwitega ikintu kidasanzwe kifite vibe kije kuri Yaga Tech. Ubona ibyoroshe kuko tiko dukamirwa n'umukameramani wacu yitwa Love Gogo. Uraryumva iryo zina man? Love Gogo. Yes, washaka kuramutsa abakunzi ba Gatech bro. Hello my people, mumeze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi. As you know, nkuko musanzwe mubizi, call me Alvin Gucci. Janjalao Sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Bakunzi ba Yaga Tech ndabaramukije, nizere kandi ko mumeze fresh, nanje meze neza cyane kuba uyu munsi na nshobora kuba ndi imbere za kamera kugira tuyage vyinshi ibiri muri industry vyinshi sana bitandukanye, kandi nizere yuko namwe mudufana cyane mubandanye uko nyene turabakunda. Ni video rikira cicikana ko yo mu influencer Simbizi wasema vumba. Bavuga bamwe ati yaramaramajwe, abandi yategerezwa gutwarwa kujya nyene abatari ko baratahura mu kanya Gucci agomba aduha umuco. Imbere ya vyose babanze kwanza barabe kano ka video. Babanze barabe kano ka video bakitegereze neza kugira batahure ivyo umusesanguzi agiye kuvuga. Barabe bakunzi ba Yaga Tech. Green Park ni kibanza kiryoshe, kibanza kimeze neza, kibanza twovuga yuko hakunda kubonekamwo ivyamamare bitandukanye. Turekanye n'ivyamamare bitandukanye, harakunda kuboneka kandi n'abantu basanzwe baba bagiye kuryoherwayo. Ariko ikintu rero twashaka tuganireho uyu munsi, itariki 31 harabaye igiteramo, no kuvuga dimanche iheze. Hari dimanche burya canke sa hari le 31 hari habaye igiteramo kidasanzwe. Muri ico giteramo abantu benshi bari bavyitabiriye kweri, antuka urabona yuko
byari ibintu bimeze neza, hari hakubise harazima ebana hari hameze fresh. Ariko kumbeho yaho hari hakubereye ikintu cyitwa ikiwinter papa. Ariko bivanye na vibe bari bafise bajya yarirenze abastari baritanga. Sasa sinzi yuko abastari iyo bariko bararirimba atambeho bigera bumva nare mastyle yabo papa, bari bafise vibe bari barenze. Ugerageje kuraba kwanza bari baberewe. Kiriku yaraberewe, Fernando yaraberewe, Kidumu Kibido yaraberewe, Vishulo bose bari baberewe. Hari hakubereye kandi ikintu cyitwa ivyana. Aho rero ivyana urakoroka. Iki hari hakubereye ikintu cyitwa ivyana, ivyuki, inana. Juste byari biryoshe. Ariko ama insolite yahabaye. Nico kintu je uyu munsi nje gushikiriza. Azi kajya ka video nawe warakabonye. N'abakunzi ba Yagatech TV bariko barakabona. N'abakunzi ba Simbizi bariko barakayo Simbizi sindamu zara kwazo kugira babone. Bumve neza ni giki cyahabaye. Ariko aka video bariko barakabona. Buranga ka video turabona Kiriku ariko araperforming. Imbere yuko Kiriku performinga, murazi yuko ujya ari Badman yinjira n'ama vibe menshi cyane. Akorotse man. Ebana kandi nani yiwe, abantu biwe, team yiwe baba bari ku mwanya kandi bagirante bamukurikirana ivyo akora vyose. Icaje gutangaza abantu rero ni ikigaga Mr Vibe. Murabona yuko ko ari giteramo twovuga yuko cari kirimwe ama sponsor menshi atandukanye muri ico giteramo. Biri ngomba ko izo sponsor tuzivugamo. Ntizarishe. Nta kanoti batanze. Mali chance. Ariko performance zabo zose abastar bose bari bitabiriye ico giteramo. Ico giteramo cari ciswe bye bye vacances. Urabona yuko abanyeshure bari mu gutangura ishure. Cari giteramo twovuga yuko benshi bavuye Bujumbura n'abandi bavuye mu micungararo itandukanye bari bishikiye kugira baryoherwe banasezere vacances. Nk'abadasinzira tutigera dusinzira kirazira hari mwijoro ariko vyose vyagumye bicana cyana ko vyose twarabizana. Vyose vyaguma bigirante bicana ko twarabiza nta kuryama twanse ko imbeho yaradukubita bavuga wapi nta kujya kuryama ugiye kuryama amakuru aragira iki aragucika. Ni nka Simbizi ku makuru araho ariko ujya no mumesha akantu abantu batigeze bamenya gato kuri Simbizi ndazi nawe nyene azoza kukavugira Simbizi muri hari igitega muri mbonera kure day muri mbonera kure day umujama yaragiye araryama arasinzira agiye kuryama gusa icyensi yiwe ahantu yafashe hotel hari impande ya stade ingoma aja kwikangura son excellence n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza dukunda yamaze gushika mu kibanza. Ibaze kwanza iyo insolite ya mbere kwanza imbere yuko tuja ibugarama ko yavuye igitega Simbizi agira ko ibugarama atanu kugira iki kuruhuka atavyo kuruhuka. Umujama azayuma barako baravuga hariya nyene cyubahiro yamaze kugirane yamaze gushika. Sasa ibaze yuko nyene cyubahiro yamaze gushika nta wundi muntu ntibibaho
urya no mudasubirizwa aba yemere kugirane kwinjira mzee wa kazi aba yamaze kwinjira bisaba yuko mwebwe mugirane mushika kare mukamurindira mzee wa kazi naho nyene winjira justifié uri justifié sasa simbizi yeye aravuvuruka sinzi ko yarinze gufata dushe sinzi ko vyagenze gute ora kujya kuntu nyene yibamba akiteramwe ibintu akambara bana nkimbonera kure nyene imbonera kure yiyemera akikaza nyene bana akikomeza vya danje acatora amabegi yiwe atera aja hehe kuri stade ichensi yiwe wana kujya kunabwira yamatubwira yuko yagize nte yarikomeje ntiyakomejwe yarikomeje ashitse yaronse amahirwe arinjira mu rundi ariko ziryambwa ziba ziriko ziracunga sekiri izamworohereje ziba zamubonye kera baba bamushuhirije urabona kujya kuna bafise ibibegi ibisakoshi amakamera agera nko kuri 3 reba bakavuga none uyu mujama vipi saguki urijuwaje turabada sinzira kirazira urajya imbwa ngizo ziraji ziba bazimushuhirije kidoki ico masimbiza no makuru vrema oya ngaya ndazi yari yanse gusa kuyavugira ngavuga jewe ndasheshe ubufu kirazira yuko twegwe tugumana urusaku tutegerezwa kuruvuga sasa si kandi niyazategerezwa kuzobivuga neza cyane sasa simbizi araronka amahirwe kwera aragirane arinjira fresh ariko zigyambwa ziraza kugirane kumusaka saka masakoshi nina nini ebana basanga ameze gute ameze clean basi baramuhaye uburenganzira bwo kugenda nawe mu gutambuka rero kugira bemeze ko yikomeje yagenda vyimba mzee pore agenda vyimba pora atababazisi imbere azakorora ijya kamera kwanza barayakije acayita kubita hariya abatanguye gufata ama image abantu hari abamuzi simbizi abana gwe wamumesha kuyasema ure bye vacances akanza shika content hanyuma acarakoroka muri bye vacances ibu garama yahashize kare murundi yashize hafi nko mu mpege yashize hafi nko mu 17 16 kutoka Gitega kufika Ibugarama yacara igicoro umumesha je nagiye kumubona hafi mu ma 17 18 niyo nagiye kumubona simbizi basi ibirori biratanguye abaduha umuziki barawuduha turaryoherwa stage iraba stage iravibinga Fabilove bararirimba Bface abararirimbye hirya no hino naguma gusa mbona ivyana biguma bicana canako bitamba umuziki ngiyo rero concert irabandanya ivyana bicana canako ego hashikiriwe nde hari hashikiriwe Kiriku Akili aha nihe Badman mwenyewe bamenyereye abo bihwabira bagende buhoro hano haranyerera naciye ndavye ijya mistari yaririmbye ujya murongo naciye kumbe ye ameshafika ngo habaye ikirere cy'abantu bakeneye kumenya simbizi nimba murundi yari yamaze kwifatira utuntu fimbo bazi ko ari naniye bakunda kwifatira niyi muhabura nimba yari yamaze kwifatira fimbo turakekeranye
ba no kuri stage aba afashe telefone ile yake ya kushika ma content. Simbizi gufata telefone atangura kugirane gufata ama image kiriku ariko aragira iki ariko araririmba kuri stage nta numwanya bamurindirije bariko barabibona kuri ako ka video bariko barabibona urabona ukungena ata numwanya bamurindirije urabibona ubwo nyene baba nta nicubahiro tubona bamuhaye bro rindira ubwo nyene baba baramwatatse abamwatatse ni bande nabo dukeneye kumenya abatatse Simbizi bamubuza gufata ama video kiriko ariko araririmba ni bande ko tubona atari n'aba bodyguard ntubona yameze nk'umuntu ariko aramubwira ndabibona ati hagarika hari amajambo bugiye ariko aramubwira ariko iyo yeje hose yari warning ariko Simbizi bivanye no kungene nakijya giteramo mu bantu bagipromotinze ari mu bantu baje imbere mu ba promotinze kijya giteramo kandi ngo bivugwa ko no mu bastare benshi yarondeye mu babarondeye nawe arimwo neza cyane harageze aho yidoga Simbizi ukubera iki abaririmbyi mutariko murasapotinga kino giteramo mutariko murabipostinga kandi ico kiganiro yagikorenga mutariko murabipostinga kandi babarishe imitahe igira iki iboneka komeza msana Simbizi wasema vumba umunyoni imbonera kure yiyemera igizwe cy'inkona n'ama video kuri stage baramwankira abantu rero bakeneye kumenya abo bamwankiye ngo ni bande a big one influencer uravyumva ivyo bintu ni bande bamwankiye uragatahura kwanza ko kantu karakwinjiramwe neza influencer number 1 ahaguruka mu bintu bitandukanye abari ku mpande zose arangi entertainment ibintu vyose arimo akarere byose arafata ariko we zimya nturekuriwe gufata ama video why ninde ariko ikindi cya kabiri bashobora kwibaza ye anata profite kuko makuru bo bategereza kuyapostinga ava sasa nawe yarafise telefone ariko nubwo yarafise telefone nta bandi bafana ino nabo nyene bari bafise ama telefone bariko barafata izo video ariko imbuga zabo ni zire influence nk'ya Simbizi bro none bo bamuhoye iki je nibibazo burya abo vyega boza bakatubwira neza ariko gufata umuntu nkujya nka Simbizi mukamwubahuka umuntu ajya n'imbere y'abategetsi bakomakomeye na kamera yiwe no kwibamba agahabwa uburenganzira bwo gufata ama video kandi anarushe ariko mwebwe mugaca mumubwira zimya ntufate video ariko ntugire uruhande uvugiye bro twizere yuko tworonka umuco after kiri ku akili habaye iki Hakimoza manager habaye iki byagenze gute timuduha umuco yes Avin jenizere yuko wamaze gutanga inkuru ku kano ku kandi ndizera yuko umuntu yumvirije kino kiganiro nawe aragiye gutanga comment baje muri comment nk'abantu babonye nabonye nako ka video bagira ico babivuzeko
neza cyane yes kuko twese dukeneye kuronka umuco abantu bumvishije simbizi wasema vumba babona yuko ari umuntu agizene ari umuntu batofa kugirane kubahuka ariko hakaba hariho abantu bagize iki bamwubahutse yes ico nico kibazo twizere yuko tuzokwibaza after twizere yuko simbizi ni wabandanye mu telefona kwazoza hanyuma Avin reka tuvyizere Avin ariko imbere yuko ubandanya gato hano mu Burundi hari ikintu dukeneye kumenya kuba star bacu eske ku bantu bakunda kubafata ama video bajya abantu biwanyu ba hafi yanyu biba bibujijwe yuko abandi bantu boja kuri stage canke cameraman wari we wese uja kuri stage agafata video reka itu vyose nibazo bitunganyijwe gute ariko reka turindire inyishu reka turindire simbizi